Urumva je mu kwandura umugera wa sida nje navukiye ndi umwigeme yavukiye ruguru, umugabo wanje yasanze ruguru, hanyuma nari mfise imyaka 18 aca ntwara nsanga nawe yaramaze kuvyara n'abagore batatu, hanyuma kumbe yari yaramaze kuba yanduye umugera wa sida. Ubwo kwinubana mu kibano jewe mugabo ubu biriko biragabanuka, ariko akahise barinubana cane. Jewe nokubwira ko ntagandutse kuri papa, baranyinuvye baranyegeza kuko yari uwa ruguru, sinigeze menya umunsi numva ngo vyaraheze ngo nduze nobanduza. Ingorane tugifise, turafise ingorane z'igipimo charge virale, kuko ico gipimo usanga gikorera ku mashirahamwe make, ntigikwiye ku mashirahamwe yose. Ugaca usanga rero umuntu barakimutumye kigateba kuko gikorerwa ahantu habiri gusa ha mu Burundi. Ugaca usanga rero abantu turi benshi, ugaca usanga rero uramaze n'umwaka utakigirishije. Urumva iyo utamaze umwaka utakigirishije ntumenya mbega wa muti uriko urakora, wa mugero uriko uragabanuka canke uriko uraduga. Kenshi rero hari abantu badapimisha charge virale, ugasanga ntibigera bamenya ubuzima bwabo ingene buriko buragenda. Usaba n'ukuri aba leta n'abagira neza bose ko boturonsa ivyo vyuma vya charge virale, kandi bakaturonsa n'ukuntu iyo tugwaye utundi tugwara two hejuru biratugora cane kugira twigurire irya miti umuganga aba yakwandikiye, ko tworonka aho twoja turafatira imiti, boturonsa ku mashirahamwe bakabaterera bakaja baraduha imiti. Ugiye kwivuza ugwaye nka malaria y'abakinini y'abiki, umuti wose muganga akwandikiye ukawuronka, kuko ni bake dufise ububasha bwo kwigurira umuti.